ingingo zafashwe zica zirungikirwa umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu ntara nawo uca utangaza ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora. Ivyo biharuro bica birungikirwa umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose. Ku bijanye n'ivyavuye mu matora y'abajenama b'imitumba n'amakaritsiye navyo, iyungururizo rya mbere riri muri sesi ni ukuvuga mu gutunganya amatora ku rwego rwa komine, irya kabiri naryo ariryo rya nyuma ni muri sepi nk'uko tubisanga mu ngingo ya 73 agace ka kabiri k'ibwirizwa rigenga amatora rivuga iti ndugure twa mugina ibirego vyoba bihari bishikirizwa umugwi wigenga ujejwe amatora mu komine mu kiringo c'imisi 3 ikurikirana kuva habaye itangazwa ry'amajwi n'imfatakibanza. Umugwi wigenga ujejwe amatora mu komine ufise ikiringo c'imisi 6 ikurikirana kuva wituwe kugira ufate ingingo. Uwitwaye atashimye ingingo yafashwe afise ikiringo c'imisi 4 ikurikirana kugira ashobore kunguruza mu ujejwe amatora mu ntara kuba amenyeshejwe iyo ngingo. Umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ufise ikiringo c'imisi 4 ikurikirana kuva wituwe kugira ufate ingingo. Ingingo zifatwa n'umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara ntabanduka rugaye twa mugina. Muri iki kiganiro twashaka kubabwira ko ku mitumba n'amakaritsiye 3044 igize igihugu cyacu cy'u Burundi, umugwi seni waronse amakete 17 avuye mu mitumba 17 ni ukuvuga ubusa n'ibice 55 kw'ijana wandikiwe na bamwe mu bitoje batashimye inyishu bahawe n'imigwi sesi na sepi ku birego bari bashikirije basaba kurenganurwa ku byavuye mu matora y'abajenama b'imitumba yo kuwa 25 Nyandagaro umwaka wa 2025. Umugwi rero seni wagiye urakurikiranira hafi ingene imigwi ya sepi iri itorera inyishu ivyo bibazo. Ahanini ayo makete nayo mu ntara ya Bujumbura mu makarita mwamwe ari mu mazona mwamwe ya komine Ntahangwa. Vyongeye washaka kumenyesha abariko baradukurikirana ko umugwi seni waronse ivyegeranyo vy'ivyavuye mu matora bishikirijwe n'imigwi sepi nk'uko ingingo y'179 ku gace kayo ka kabiri y'ibwirizwa rigenga amatora ibitegekanya, nayo ikaba ivuga iti ndugure twa mugina. Umaze kwihweza ivyo batashimishijwe n'ivyavuye mu matora mu komine bawushikirije, umugwi wigenga ujejwe amatora mu ntara uratangaza ivyavuye mu matora ntabanduka ugaca ubishikiriza bidatevye umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose ugaha ikopi yavyo buramatari na musitanteri. Kuri ayo makete yose umugwi seni wagiye urishura umwe wese kubimwerekeye. Mu gusozera, umugwi seni washaka gutanga umuco ukurikira. Ubwa mbere, umaze kwihweza ibitekanijwe muri izo ngingo zose, umenyesheje ko ingingo zafashwe n'umugwi ujejwe amatora mu ntara sepi ari ntabanduka. Ubwa kabiri, umugwi seni uramenyesheje icese ko amatora yo ku mitumba n'amakaritsiye yabaye kwa 25 Nyandagaro umwaka wa 2025 yaheze, kandi inzego zayavuyemo ziri ku kivi kuva ku wa 17 Nyakanga umwaka wa 2025 nk'uko ikirangamisi c'amatora kibitegekanya. Ariko uwoba atanyuzwe arashobora kwitura inzego z'ubutungane. Ingingo zizofatwa n'izo nzego z'ubutungane umugwi seni uzozubahiriza. Munkundiye ibimeze bishikiriza mu rurimi rw'ikirundi ndabishikiriza mu gifaransa kuko bose ururimi rw'ikirundi ntibagumva kandi kumbure boba bakeneye gukurikirana iki kiganiro, nico gituma twateguye integuro zibiri mu kirundi no mu gifaransa. Comme d'aucuns le savent, au courant de cette année 2025, il a été tenu des élections des députés, des conseils des communes, des sénateurs et des conseils de colline ou quartier et des chefs de colline ou quartier.
L'objet du présent point de presse est de donner un éclairage sur le traitement des différents recours et plaintes relatifs aux élections des conseils de colline et de quartier. Permettez-moi de vous rappeler les dispositions de certains articles du Code électoral. Pour les élections nationales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et référendaires, les recours des candidats ou toute personne intéressée sont portés devant la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le requérant non satisfait peut interjeter appel devant la Cour constitutionnelle. Cette dernière prend une décision définitive par arrêt, conformément à l'article 84 du Code électoral qui stipule, je cite, « La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître des recours en matière des élections présidentielles, législatives et du référendum. » Fin de citation. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Pour les élections locales, on distingue les élections des conseils de communes et des élections des conseils de collines ou quartiers. Pour les élections des conseils de communes, l'article 74, alinéa 4 du Code électoral dispose, je cite, « Les recours sont adressés à la Commission électorale provinciale indépendante dans les 2 jours calendriers qui suivent la proclamation provisoire des résultats. La Commission électorale provinciale indépendante statue dans les 3 jours calendriers qui suivent. Le requérant non satisfait peut interjeter appel devant la Commission électorale nationale indépendante en délai 3 jours calendriers dès la signification de la décision. La Commission électorale nationale indépendante statue dans un délai de 4 jours calendriers suivant sa saisine. Les décisions de la Commission électorale nationale indépendante sont définitives. Elles sont transmises à la Commission électorale provinciale indépendante qui procède à la proclamation des résultats définitifs. Ces résultats sont transmis à la Commission électorale nationale indépendante. Fin de citation. Pour les élections des conseils de colline ou quartier, l'article 73, alinéa 2, dispose, je cite, « Les recours éventuels sont adressés à la Commission électorale communale indépendante dans les 3 jours calendriers qui suivent la proclamation provisoire des résultats. » La Commission électorale communale indépendante statue dans les 6 jours calendriers qui suivent. Le requérant non satisfait peut interjeter appel devant la Commission électorale provinciale indépendante en ayant 4 jours calendriers dès la signification de la décision. La Commission électorale provinciale indépendante statue dans un délai de 4 jours calendriers suivant sa saisine. Les décisions de la Commission électorale provinciale indépendante sont définitives. Fin de citation. À travers ce point de presse, la CENI tient à informer l'opinion que sur tout le territoire de la République du Burundi, comptant 3044 collines et ou quartiers, les recours pour les élections de conseils de collines et ou quartiers parvenus à la Commission électorale nationale indépendante jusqu'au 30 septembre 2025 sont au nombre de 17. Ces derniers proviennent de 17 collines ou quartiers, soit 0,55% provenant pour la plupart de la commune Nahangwa en province de Bujumbura. La CENI a régulièrement fait le suivi auprès des CEPI dans le traitement de ces recours. Quant aux recours parvenus à la CENI, les requérants ont eu réponse chacun en ce qui le concerne. Pour sa part, la CENI a reçu des rapports des CEPI sur les résultats définitifs des élections des conseils de colline ou quartier, conformément à l'article 179, alinéa 2 du Code électoral qui stipule, je cite, « Après analyse des recours en appel, la Commission électorale provinciale indépendante proclame les résultats définitifs qu'elle transmet sans délai à la Commission électorale nationale indépendante avec copie provenant de la province et à l'administrateur communal. » Fin de citation. En conclusion, au regard des dispositions légales si haut évoquées, la CENI reconnaît que les décisions de la Commission électorale provinciale indépendante CEPI sont définitives et que les élections des conseils de colline et de quartier tenues le 25 août 2025 sont terminées. Les institutions issues de ces élections sont à pied d'œuvre depuis le 17 septembre 2025, conformément au calendrier électoral. Cependant,
S'il y a l'un ou l'autre candidat ou toute autre personne intéressée non satisfait, il peut saisir la justice. La CENI respectera les décisions de la justice. Je vous remercie pour votre aimable attention.